Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 ntwarane 2024. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Haraye habaye isanganya ntamusiga ryahitanye abantu 6 mu Gasozo. Abantu 6 baritavye Imana mu isanganya ryabereye mu Gasozo urenganye Imageyo aho ikimoko ca Buraseri cagonze imodoka yo mu bwoko bwa Prado irononekara cane. Turihanganishije cane imiryango yaburiye ababo muri iryo sanganya. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo buramvuye ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure. Nayo kandi ku izina ry'abakenyezi bose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye ikigongwe kubona umukuru w'igihugu ari we yahagurukiye ubwa mbere ivy'isuku kandi abakenyezi bahari. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagisavye ico kigongwe ngo kubera ko umukuru w'igihugu afise amadosiye menshi hategerezwa gukora ariko akaba ari we yahagurukiye isuku bwa mbere kandi hariho abakenyezi bategerezwa kumufata mu mugongo. Yabishikirije ariko aratanguza ku mugaragaro umugambi wo gusukura wiswe zero deshe ku civugo isuku amagara yanje kuri uwa 19 ntwarane 2024. Vyinshi navyo kuri ino nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi mu Burundi hagiye kuba rusansuma rw'abanyamahanga. Ivyo tubisanga mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ryo kuwa 20 ntwarane 2024. Martin Niteretse aburongoye akaba asaba abanyamahanga hamwe n'impunzi zose ziri ku butaka bw'u Burundi kwitaba rusansuma itegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku rya 28 ntwarane. Ico gikorwa kizobera ku mirwa mikuru y'intara zose ku mazone yo mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu makambi y'impunzi ku basanzwe bayabamwo. Uwo munyamahanga wese cange impunzi izoba igiye kwisanumisha isabwa kugenda ijanye impapuro zibaha uburenganzira bwo kuba mu Burundi cange ikarata y'impunzi. Vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ngo inzoga z'ibitoke nazo ngo zitegerezwa kuganwa hisunzwe amategeko. Ico ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN cahaye ikiringo c'ukwezi kumwe gusa abahingura inzoga mu bitoke kuba bashize mu ngiro ibijanye n'ubuziranenge basabiye uruhusha. Mu nama yatunganijwe n'ico kigo hamwe n'abafise amahinguriro y'inzoga z'ibitoke kuri uwa 19 ntwarane Severe Sindayikengera akirongoye yabibukije ko bategerezwa gusubiramwo abagakora ibihuye n'ivyo basabiye uruhusha certificat kugira bakingire amagara y'abanyagihugu, aho yanamenyesheje ko yabikoze inyuma yaho mwigenzura bakoze batoye amahinguriro 36 nk'akarorero eshantiro muri ayo 6 gusa niyo basanze yubahiriza ibisabwa k'ubuziranenge. Vyinshi navyo ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ngaha kuri ino mboneshakure uri buze gufyonda sabone cange subscribe iri munsi y'ino video imbere y'ijambo Isange TV hama nyene ukaba udushikirije uburenganzira bwo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ntanguye ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko ku izina ry'abakenyezi bose umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye ikigongwe kubona umukuru w'igihugu ari we yahagurukiye ubwa mbere ivy'isuku kandi abakenyezi bahari. Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagisavye ico kigongwe ngo kubera ko umukuru w'igihugu afise amadosiye menshi hategerezwa gukora
ariko akaba ari we yahagurukiye isuku bwa mbere kandi hariho abakenyezi bategerezwa kumufata mu mugongo. Yabishikirije ariko aratanguza ku mugaragaro umugambi wo gusukura wiswe Zero Deshe ku civugo isuku amagara yanje kuri uyu wa 19 Ntwarante 2024. Angeline Ndayishimiye yamenyesheje ko naho biruko ico ciyumviro cari gisanzwe kiri mu migambi ariko ko yaciye aronka umwahuro kuko ngo hari amasezerano yo gusukura ibisagara yatewe ku mukono kuwa 29 Gitugutu 2023 co kimwe n'abandi batambukanyi bakuru b'ibihugu vya Afurika n'abahandi igihe yari yatumiwe mu munsi mpuzamakungu wahariwe gusukura ibisagara Muvoma Zero Deshe usanzwe urongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Turukiya. Ukubura aho bata umwanda wegeranijwe kuko ikibanza co mu buterere cononekaye bikagorana ingene imodoka zishikanayo iyarara hamwe na bamwe mu banyagihugu bagikwega amaguru mu bijanye n'isuku zikaba ari zimwe mu ntambamyi umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yashikirije umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Angeline Ndayishimiye yasavye abarundi bose hatibagiwe abakenyezi guhindura ingendo batiyarara ahabigenewe gushinga amashirahamwe yo guhingura bongere basesangure ubushakashatsi bashobore guhingura mu mwanya ibintu vy'akarorero bareke kwama babona ko ata mashirahamwe mvamakungu hatagashoboka gutyo ngo nta mwanda uzosubira kwibonekeza. Uwo mugambi ukaba ufise ihangiro ry'uko ata mwanda woba ukirangwa mu bisagara ndetse n'aho tubaye hakaba yawutangurije mu gisagara ca Bujumbura kuri Boulevard Melchior Ndadaye kuri uyu wa 19 Ntwarante 2024. Nayo mu yandi makuru kandi nuko inzoga z'ibitoke nazo ngo zitegerezwa kuganwa hisunzwe amategeko mu Burundi. Ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN cahaye ikiringo c'ukwezi kumwe gusa abahingura inzoga mu bitoke kuba bashize mu ngiro ibijanye n'ubuziranenge basabiye uruhusha. Mu nama yatunganijwe n'ico kigo hamwe n'abafise amahinguriro y'inzoga z'ibitoke kuri uyu wa 19 Ntwarante, Severus Ndayikengera kirongoye yabibukije ko bategerezwa gusubiramwo bagakora ibihuye n'ivyo basabiye uruhusha kugira bakingire amagara y'abanyagihugu. Yamenyesheje ko yabikoze nyuma yaho mwigenzura abakoze batoye amahinguriro 36 nk'akarorero eshantiro muri ayo 6 gusa niyo basanze yubahiriza ibisabwa k'ubuziranenge. Abo bafise amahinguriro bakaba bavuga aho bemeranije ko bagiye kwisunganya neza. Aho Apollinaire Imanirakiza harongoye ishirahamwe rihurikiyemwo amahinguriro y'ivyo binyobwa yamenyesheje ko nabo hagati yabo bagiye gucungana ntihagire uwuzorinda kugarirwa ishirahamwe bataramuhanura. Uwurongoye BBN akaba yibukije ko izo nzoga zitegerezwa kutarenza urugero rw'ibiboreza degré d'alcool ruri hagati ya 6.5 gushika kuri 16.5 kw'ijana. Nayo mu bindi kandi naho ubushuhe bwasaze uyu muhinga havuga ko hazorwa imvura nyinshi ishobora konona ikivuko cose ca Bujumbura. Naho imvura yataze igatuma ubushuhe bwiyongera cane mu gisagara ca Bujumbura, umuhinga mu bidukikije hakaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi Sindayihebura Bernard avuga ko himirije kurwa imvura nyinshi cane ishobora kuzonona ibintu bitari bike ndetse n'ikivuko ca Bujumbura kigaterwa n'amazi cose. Uyu muhinga yerekanye ko gushika kuri uyu wa 18 Ntwarante amazi ya Tanganyika yagabanutse gushika ku metero 776.74 mu gihe kuwa 12 Ntwarante nyene yagera ku metero 776.76 kubera ubwo bushuhe butuma haba extra evaporation ariko bitabujije ko ikivuko giterwa n'amazi aho ubu igice kitari gito kiri mu mazi mbere abahakorera bamwe bataye bagahunga ayo mazi. Mu mvura yimirije kurwa muri uku kwandamukiza ibiharuro vya Ijebu vyerekana ko amazi ya Tanganyika ashobora kuzoshika ku metero 777.12.
asaba leta kuduza uruhome kugira ngo hakingirwe inyubakwa zimwe zimwe zo ku kivuko ca Bujumbura harimwo n'ibarabara. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.